Uwiteka nyaguhora ku ngoma, wowe muremyi w'ubu buzima dufise, urakaninaza cyane mu buzima bwacu kuko uguteye iteka tukaba turi bazima kuri iyi saha. Turaje ku gicaniro cya saa 9 gitubiranye n'izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 kugira ngo mu isi y'umwuka duhabwe umugisha kandi tube abambasada b'ubwami bw'ijuru. Wiheshe icyubahiro mu kuduha ibyo dukeneye kugira ngo tukuvugire tudatinya. Turagushimiye cyane kuko tuje ngo twugurure ikirere cyiza. Icyo dukorera nta wundi dufise yo kidukorera. Turashaka utubohoro dutandukanye n'agacinyizo k'isi. Turashaka uturenganura. Turashaka udutabara. Amaraso y'umwana wa Yesu Kristo nadutwikira twese ibyaha byose. Ububasha bwa mutima wa muranda bukorere muri twebwe. Ijambo ryawe rigwire muri twebwe rwose, rifite ububasha bwose. Abagwaye muri twebwe nibakire, ababoshe muri twebwe nibabohoke, abarushe nibaruhuke. Turazanye udukiko gicaniro, tuzanye amashimwe, tuzanye amashikano, tuzanye utwigoro, tuzanye ubugwaneza. Duhemburire ubuzima, tugaragare ko turi abana bawe we rudasumbwa. Duhindurire amazina nyaguhora ku ngoma. Ntabwo dushaka guhora turi abakene. Dutandukanye n'ibisuzuguriro. Uduhindurire amateka, hari icankiro hazana igikundiro. Ahari ubugumba hashira ububyeyi urabishoboye. Ahari umubabaro hashira umunezero urabishoboye. Ahari inzara hatuburura uwo mukanda wavuwe. Ahari ikigandaro basiga amavuta asa n'ay'izahabu bakure kuri icyo kigandaro. Ahari ukwijirwa hashira ugukayangana. Ahari agahinda hashira agahimbara. Ahari amadeni hatunganiriza nyaguhora ku ngoma. Muri wese mu byo ariko aragusaba, muri umwanya mwiza wo gusenga, shingira ku twigoro twacu, ku mashikano yacu. Yesu tugire neza, udutabare kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Amen. Mugihe nari umunyabyaha, naragenze ndaruha kandi ndababara. Iyo nebotse ryago ryawe, ububasha bwo kuboka nkagira amahoro. Namba ndirimba indirimbo
iki ni igihe cyacu cyo kuririmba indirimbo zo kwambuka zo kujabuka nuko tugire Kristo. Turi mu mwanya mwiza wo gusenga Imana tukayisaba ngo igirene itwugurire ikirere cyiza mu buzima bwacu. Inyenyeri zacu zafukuwe zongere zigirene zitamanzure, tureke guherekwa, tureke kubundabunda. Ndifuza gushingira kuri iyi ntahe y'umukristo yashinze intahe ishingiye ku c'icumi niko yanditse. Murayibona nimuyisomere, mugareka ndayifashishe kugira ngo ndanayisobanukirwe, tuyige ko tubona ingene Imana yigurira ikirere ciza ku buzima bwacu. Ubundi kuba mu muvukano rukristo, kwifatanya n'abubaha Imana bitwugurira ikirere ciza. Mubyandike ni naryo jambo ry'umutunzo kwandika. Kwifatanya n'abubaha Imana. Bitwugururira ikirere ciza. Reka ndagishingire ko kugira ngo abandi bashasha bari barinjiye babonereho kumenya ko sociale yakomera Kristo ni muziba. Ngo muri studio restaurant komera Kristo ni muziba icikora. Mukisi yavuze ngo shalom bakunzi bakomera Kristo ni muzima. Nje gutanga intahe ingene naraye mbonye ukugira neza kw'Imana. Jewe nahoze ntanga icicumi ariko ndagitanga nabi. Nukuvuga araho natanga canke sintange canke nkayabika, ariko mu gihe nari nzi ko noja kugitanga nsibye ngaca mpura n'utundi tugorane ngaca ndacikorako. Ico gihe cyose nagitanze nta camwa nigeze ndakibonamo. Murumva ko yagitanga nabi. Ndabwiza ukuri, umaze kwigisha uko kumva yuko icacumi wagitahuye, kuko Imana izo yamaze guha umugisha wakikwigishije nawe yamaze kwandika mwanyamugisha. Ntuzokwigera utegwa n'ishetani kubuza gutanga icicumi. Ntuzovuge ngo ni miliyoni 100 ngo urumva ngo miliyoni 10 kuzitanga. Urazitanga kubera iki? Miliyoni 100 ari abazihomba bagaragara nk'uko babona, cyangwa ukapfuka zisiga. Urupfu n'iconyi, gukenyuka n'iconyi. Ikindi naco Imana ihagarara ku isezerano cyane, utarabimenyera kwicecekera ahubwo ikarondera kugene yo guhuza no kubikwigisha no kugena ubimenye ico kitiwe. Ikindi ca kabiri ngo gusezerana bishitse hopfa mureka gusezerana. Ica gatatu sibyo, ica gatatu ubundi ica 10 ni icumukama ko byukuri. Rero buriya iyo utarakimenya Imana igufata nk'umwana. Mugabe iyo kumenya uravuga ngo uyu munsi ni wowe wivugiye ko mbaye Imana yawe, nanje ndabivuze kubaye umwana wanje ngiye kuvugira ubukomeye. Nukuvuga ya migisha y'Imana, Imana ntifite inzigo ngo yibloke. Icikora ni igiki ntiyibloka, ahubwo uhora ubabarira muri ya migisha, ugasuzugurikira muri ya migisha. Mugabe Imana yarayigusezeraniye, yayigenye kayishira mu nzira kuracamo, wowe nyene wikuye saba. Mugabo utikuye ukagwana no kugumura mu Kristo ntuje mu nzira z'ubupagani, mugabo ukayegenye Imana kimwe muri cyo kubitikirikirayo, ugasenga ukagwaza, ugasenga ukarogwa, ugasenga ukagira inyatsi, ugasenga ukigenzwa, ugasenga ukirukana. Murumva ntiyigeze akibyaza umusaruro, sibyo? Icacu mutegeza ukibyaza umusaruro, mugabo hari impamvu zibiri icacu mushobora kutakibyaza umusaruro. Iya mbere ni ko ushobora kugitanga nabi, iya kabiri ushobora kugitanga no buryarya. Mbabwije ukuri icacu minukirengana nyahumva ijambo ry'Imana ngitwaye ahandi hantu ngo harakomeye no buryarya, kandi Imana ikona mu bwibone kuko siko yabigenye. Yaratandukanije abakora mu ihema na bene Aroni, kandi ico yagenye ngo ntuzahugikoraho wewe. Ahubwo Bibiliya iravuga mu Mategeko 16 mu gitabo c'Amategeko cya Guteka kwa kabiri uko wabikoze uko byumva ngo umuvumo muromatanye. Hariho abantu Imana yabaye ikirere c'ijambo ryayo, hano murahirengagiza kwera ibintu runaka, urumva umva ijambo ry'Imana ugenda urishire mu ngero bisigaye bitekanye, ugasanga ikirere cyawe kigumye cugaye. Aha ico gihe cyose nagitanze nta camwa nigeze ndakironkamo, kuva nanguye kubona intahe zaca ngaha muri uku kwezi kw'icumi. Imana iho umugisha abantu mu kwezi kw'icumi naje nakonye mu kuboko kw'Imana birenze. Birenze ku kwezi kw'icumi ku buryo bwo gushobora kuba ukwezi kw'imfura muri jewe. Nagitanze nta camwa nigeze ndakibonamo, kandi ndashimiye cyane ndanahezagiye.
mw'izina rya Yesu Kristo. Umukristo yatanguye kurungika inayo yanditse. Ubundi abakristo no muri komera Kristo ni muzima n'amadini menshi mugabo benshi n'abakatolika. N'amadini yose mugabo benshi n'abakatolika. Rero kandi natwe turafise akantu kudashinga inayo Imana. Ndamaze kubona ko niyo ndiko ndigisha abavuga abambona nk'umusazi. Mugabo hari abantu Imana yagize inkone kubw'inyungu y'ubwami bw'Imana. Kandi ndimwo. Ico gihe cyose nagitanze nta camwa nigeze ndakibonamo. Biragusobe nuko mvuze ngo ndimwo pe. Ndimwo. Nta camwa nigeze ndakibonamo. Kuva nanguye kubona intahe zaca ngaha muri uku kwezi kw'icumi naciye nifatira umwanzuro wo kudasubira kuryaryanya Imana kimwe muri 10. 10. Uwo munsi nca ndawandika n'ahantu. Mu ndwi itariki 29 niho naronka udufaranga duke. Hageze ko ndiha inzu nkeneye n'utundi. Imitima imbana myinshi. Hamwe nkumva notanga ahandi naho nkumva nobireka. Nkumva umutima umbwira ngo nzoca ntangura hanyuma uko niko shitani ikora. Ibona ko ari urufunguruzo rwo kugura imigisha yawe. Ibona ko ari urufunguruzo rwo kugura imihezagiro yawe. Ibona ko ari urufunguruzo rwo kugura amahoro yawe. Igajawe ngo reka uzobikora nyuma, reka twese ibyo byatubaye reka zoce witaza uti mvi ruhande. Ngo haca harazamo umutima ushushe. Kandi iyi mitima Imana irayireka ikatubako, imitima yarayirungikiye Imana akabo. Mbere ko aja ku rubanza ku rugamba aja kugwako. Harimwo umutima umwe wonyene. Umubuza umubwira ukuri ati nuca uragwaye. Ngo bose bamukubita urushi. Uwo muhanuzi indi mitima yose yavuga ati genda mwami nta kibazo n'amahoro. Kajya agatima nje n'amakabo kajya kakubwira ukuri kajya uzokubaha. Ngo hacazere umutima ushushe unumira kutaraba ubukene bw'amafaranga mfise ahubwo numva ico nasezeraniye Imana yanje. Nja mvuga nagiye kurungika ico c'icumi. Hari hafi mu masaha 6 y'umurango. Nca ndatomboza na Acacia Love. Acabona n'ingoga message yanje ubwo nyene acanyutirira ko umugisha. Imana yarakoze. Ikidasanzwe rero ariho umuntu yambrotse dupfuye ikintu yari yarandahiye ko atakeneye no gusubira kumbona ngo canke anyandikire. Ku mugoroba w'uyo munsi njambona nanyandikiye nanje ico ni camwa cakingwe muri 10. Abyumvise ubundi kimwe muri 10 inaye narose no munsi. Nagiye nandika udutitire. Ikimwe muri 10 kidufasha gutora ibyazimiye. Iyo nayo twayirose. Yataye telefone akamara gatatu atayibona munyuma gaca asanga yatanze cya 10 gaca asanga iri muri farumasi. Ntabwo sinabyinjemo cyane. Icya kabiri kwererwa mu byo ukora. Abantu benshi baravuga ati ibyo nahora nkora murazi mu Kristo yatanze cya 10 nawe n'undi yatanze cya 10 sindamufuriza no mugisha profile yo narayifashe. Kandi ubu sinzoswega kuza ndabaryaganya uburyo nabise ikibazo cya telefone ubu carakemutse. Imana ibahizagire gose ababishitse mu ruhara kugira gikemuke. Ko byari bigoye kuganisha bakoronka telefone ifise capacity ya 256. Byasaba uburyo utanyorera kuronka mu bakene b'amafaranga ndimo. Ariko ntunze byinshi. Nuko uko niko kuri. Kandi nzotungisha benshi. Kandi ndabinezererewe kandi Imana impuha umugisha wo gutungisha benshi pe. Izondinde gusaba. Indinde gusegerereza. Kandi byinshi izobyigomirize mugibi bameye. Kwerwa mu byo ukora bizana n'icya 10 sibyo. Ikindi cya 10 yindi nayo twabonye kirubahura kwatura kiri ku mutima. No mu Kristo yavuze ingene bamuciriye wifi hama akatunura nta biganiro nta kari mu mahanga nimero yaboneka ko ari mu mahanga. Mu nyuma ngo arasenga azemba umutima mwanda mubwiye ngo bivuge none bibwire mabuja wawe kudatekanye komerewe nabi utariko uravugana n'abandi abivuze ngo nyine baca bamuha wifi. Kirakubahura ukavuga ikiri ku mutima ntutinye ngo noneho baragirana. Kandi kirinda ibyonyi uruhombo abasoma ibyo byo ni garanti ibyo byo Rwanda navuga naho uja muri zabujana mu bindi wayibona. 5 gusubiza hamwe n'uwo mwashitse kubiri. 6 rero nico ndiko ndigisha urumva ko
yagitanze abari baramutaye ubundi izara hano yaravuga ngo abagutaye si uzoja kubatora si uzoja kuzunguruka ubarondera ngo nibo bazokugarukira ngo bazozunguruka mpaka bageze imbere yawe ngo kandi abami bazoce bakunamira bamikazi nabo bapfukame bakonse si ukonse ibere nawe mu bapfuce ubarya imbaraga barya ingufu barya inama ni uburyo rero bwiza bwo kuguruza ikirere cyiza nicyo twarimwo twiga nicyo ngomba niyo nyigisho tugomba gukuramo kuko ubundi kwifatanya n'abubaha Imana bitwugurura ikirere cyiza sibyo kandi icya cumi ntushobora kugitanga burya abakristo benshi no gutanga icya cumi bibaza ko bagitanga nabi ndagera mbabwira akamaro k'icya cumi ngo ikidasanzwe kandi umva ikidasanzwe cya mbere cyamusubije hamwe n'uwo bashize kubiri kandi atarinze kwinginga wenyine aravuguruza mwibuke Nowa mu izamu ryo kwaka isezerano rishasha twatanguye ibiganiro bishingiye inyigisho zishingiye ku gicaniro tuzokwama zisa saa sita z'ijoro mushaka muzoziteshaza muzumve mugabo atazozibona tuzokwigora tuzi nimero zibe zanditse kurya nyine kuri YouTube muzibone nabo biba bigoye ko ya text ndende batayemera ni ukuvuga muga muzobibona tumunsi wa mbere igicaniro tuva tukiruko ni ukuvuga rero ikidasanzwe murumva ko Nowa mwibuke ko Imana yari yarahiye ikica abantu ikongera ikica n'ibintu umugabo Nowa amaze guhitambira igitambo kagira ko ibya cumi nabyo biza ku gicaniro ngo Imana yaciye irahira iravuguruza ibyo yakoze ko itazongera kubikora nayo iza 65 rero bihanuye icya kabiri kidasanzwe kandi cyandengeye cyakoretse yobose nyene avamiti jewe nari mfise ibyo nashaka gukora ngo masaba Imana ngo ncire inzira ahatagira inzira ngo ndonke umutahe narinze kugurisha itelefone Imana ngo imenye uko ibigenza n'ababesha iyo Mana mwumva yakoresheje mu makobera kwiseri buze bayere umutahe acaraho akuye muri caisse sociale ngo singurishe telefone ariko ngo nzoze ndihabukebuke iyo Mana yagiye ku ntebe yaye y'ububasha yumve ko ndayishimiye cyane nankeka ndumva ko nizeye cyane no kuyariha bizokoroha kubw'iyo Mana nyene idakora nk'abantu ntibinavuna pe wowe uzopfume kugumura umukristo mwumve kuva mu kwicenda nsaba Imana umutahe uncira inzira none bikoretse uyu munsi ibyo byose mbonye bikoretse kubw'ico c'icumi ahezagirwe mu makomera Kristo ni muzima we yiza akamenya akamenyesha abandi wakoze kunyipfuriza umugisha ariko ahezagirwe n'abashigikiye ke sociale ya studio restaurant komera Kristo ni muzima nibyo ngiranze kubabwira ko gatoya mwihangane nanditse byinshi ariko numvise no bivuga audio yanyankiye kuko nagize amarira y'akanyamuneza more yaciye agira ka audio k'indirimbo gatoyi ka 027 biremera muri Yesu biremera izananiranye muri Yesu biremera muri Yesu biremera izananiranye muri Yesu biremera muri Yesu biremera izananiranye muri Yesu biremera avuze gatatu kose ngo biremera muri Yesu biremera ngo byananiranye biremera ngo kigeretswe ko mwumve ko niyo caisse sociale nari nayimenye mu rwiheze ariko nza numva ko ari byo gufashanya nza numva ndanayikunze nuko rero inaye yiwe niyo muraje gusanga mu yisomere ariko ngomba kuvuga ko gatoyi kuri iki cya caisse sociale ubundi gato twari twagiraniye ikiganiro yanyandikiye guhereje mugabo nagira ndababwire ni murondera mwasenze Imana izogirane Imana izoba yugura inzira Imana iravuga muri za 45 ngo kuro zigendera imbere yanje sirusi ngo zugendera imbere yanje ngo kuko ngo kuvana mu buto bwanje rije nyagukenje ntiwigeze ubimenya tugende imbere yanje ngo kuko naje ngendera imbere yawe ngo nza ngendera imbere yawe ngakora ibihindizo ubw'ibyuma sibyo kwifatanya rero nabo bahimana bitwugurura ikirere cyiza uwo mu Kristo ngoma muvuge ko gato yambabarire sinabimusabye ko ruhusha mugani washinze ntaye nawe abishiramo yatashiramo kugira mu makomera Kristo ni muzima ntabigwi nabyo nakuzana no kugira ngo mwumve ngo ntabwo mu makomera Kristo ni muzima mfanga atacagirana uko biri kose afise Imana nababwira impamvu
uyu mukristo yanyandikiye message hirya yejo anyandikira message isanzwe ariko ubu message zanyu ntimuzonzize message zariye za kera oya ubu message zanyu ndagerageza kuzishura ku gihe kubera mfite na telefone nyarutsa connection mfite na connection ni ukuvuga rero ubundi ibyo byankoraniye ko byose rero umukristo aranyandikira message ivuga ngo mama komera Kristo ni muzima nagomba ndakwisabire ngiye gutanga urudandazwa kwa rudandazwa watanguriza utakimagwa n'icendo umenga nyene yanditse nabyo nzabwo se hirya yejo ihego umenga izo tariki ndazibuka ngiye gutanga urudandazwa ariko ndagusabye nzore nca kuri telefone ntoyi ndugika ica 10 nawe ndakwinginze n'agashishiro nzoshirako uzoruca unyipfuriza umugisha ngira amatsiko murumva ko ico kintu coroshe kuvuga ngo yego ugenda mbwira ngo yego nariko bandi njyajya ndamubwira ugerera akamaro ko kuba mu mvukano ntakomozi ubundi umuvukano uragusumbira umuvukano w'amaraso kubera iki ugusova ugutabara mu isi y'umwuka ntugutabarira mu bigaragara no kugira ngo baranze isura ntabyo nzi ko ari no mu baho duhora tumaze guhura mu muri oya nanjye ubwanje mbona profile yo naho bariko muri umuntu we canke ntabwo muzi sibyo nukuvuga rero no kumubaza haba niko ndamubaza ngomba kumenya ibyo agomba gukora nukuvuga rero haba nukuvuga je maze kumva uko ndavuga mukristo ashaka uzotanga ica 10 abanje kugurisha telefone arondera umutahe none azotanga ica 10 kubera katacumviriza ibiganiro ori ica 10 n'igisombe ibiganiro mwumviriza n'igikunda ndabwira ni mugabo ibyo ntibiteye amakenga ni gute utanga ica 10 utacumviriza ibiganiro acanyishura ngo namugira audio akansubiza message acanyisha kuko je message zirangora kwandika mba nebyo mba numva audio ndakunyarukiriza kandi keshi muraba confusion ngo nganira mama komera Kristo ni buzima cyangwa sibo mugabo mvuze kabe mijwi muca mu gihumba avuga ngo jewe ngo namaze kwifatira umwanzuro ngo nabonye ico camfashije canshingiye na yico yatanze acira nambwira ngo ko yahora muri komera Kristo ni muzima ibiganiro atarashika ibyumviriza byose yufisi ibigeragezo nibigufitiye akamaro rabyino ngo wamwinjijeyo aramuciroane ngo aramubwira ati uracumviza none ibiganiro byakomera Kristo ni muzima ngo arambwira ngo sikirenga ahubwira ngo nayiza abandi aramubwira iki mugabo rero anawacha afata ati reka migumigo nanje kubwiza naye burya yatanguranye n'iyi mishi twari mu mihigo burya asubiye kubyuka kumviriza inyigisho muri uko kwezi kw'icumi ubundi yararimo mugatumviriza inyigisho icyabaye ni igiki arageza mumviriza ingene Imana yandungitse ubundi muri amatariki ntamigisha niko ndipfuza kubera iki twari mu masengesho iyo turi mu masengesho nta mwenye mbafise mwanda babwiye turi mu masengesho imigisha mbanzi ko Imana iba iyo tuvuye mu masengesho niho mbancana nimoroje nangaratsa kwaje kwako nikuvuga rero mugabo mumbe ngo naramwaturiye ko ngo atubira n'isasa sita ninigiye kigoye abantu kenshi byahora bitorana bya tubirana za bindoto cyangwa ikibara abantu usanga bandika mu ijoro ico kitiwe murumva ko bwaro bugombe bw'Imana jeagira amatsiko ndamubaza ushaka umutaye wangahe uzodandaza ikarambwira numva no kuri amafaranga ashoboka kandi nkumva ko ibyo agomba kudandaza ashobora kwiyungunganya ntasabe tasambane ngo aronke isabuni cyangwa aronke muri hirinzo akirihira inzu ubundi ako niko kamaro kababigisha ijambo ry'Imana nukuvuga iki iyo wasenze Imana uri mukuru hari igihe ibona kwinzira z'ubutunzi bwa bugaragara zugaye mugabe Imana igakigucisha kuri wa mwigisha w'ijambo ry'Imana ikagucisha akumva ikibazo cyawe ubundi umuntu ashaka ibyo kurya kirazira kumusengera ubanza kumugaburira umuntu ashaka impuzu zo kwambara ukabutunze zitanu kirazira kumusengera ngo ugenda urahura n'igikona kikugaburira ubanza kumwambika mukamusengera ikintu ushoboye ndabwira Imana rero mubyumve n'abakristo muri komera Kristo ni muzima muri ke sociale kera namurazi ko ndabagira PDF mugabo abakristo benshi kandi nanje ngenda kubona ko ari byo baravuga ati byo n'ubwibone byo kuza urafata buri kwezi ngo tugire PDF ngo tugire icegeranya byageze ku rwego no mu gihe cy'urubanza rwo kwa Madame Coronari benshi babikrititse cyane baravuga ati kweri two dukure kuri list ndavuga naho ubwo kumbwira ko kajagari ndabicecetse uzumva ashaka icyanditswe ikigaragara nzokimuha ndabwiye ni nimero agiriye reka mbikore jewe mu mashini kugira ibe archive kuko ini fondation itazohagarara izokura izokomera icyo ndakibemereye je vous garanti
izokura izokomera kandi izubakisha pana Burundi gusa izubakisha studio restaurant Komera Kristo ni muzima izubakisha ndabideclare kandi mideclare mu izina rya Yesu Kristo kandi sikera no iyi 2026 niyo turiko turajya ngo Burundi hano muzoba muri nawo muzi mwebwe muri mu byahe ngo byangwa amakudete ngo ibyo mubiga kwiga jya ku mavi batatu murakwiye twe nta ntambara dukeneye nta nuko amaraso yabera gihamagara murakwiga intambara ziki isi ngo ni yatura kwa atamahoro hari atura kwa amahoro isi ni yatura ngo hari amahoro uze waturuta Uwiteka niwe wiyazana nta mpamvu yo kwijeje rero ndamubaza muri case sociale arambwira ngo ya nayumvise natebye mugabo nsanga ati nico cacumi nsanga n'umunyakuri mumenye ngo jaba Kristo bose burya aba Kristo bafashizwa mu mvukana Komera Kristo uri muzima ntihenshi bose bazi ibibazo bitatu ntibiba bisa kandi bikurikirana kwa kundi maze kubona kuri umunyakuri uri wowe wese kuko nawamyeho twese twaravutse dutandukaniye amasaha twinjiye ko n'imisi twinjiriye ko n'imyaka twinjiriye muri case sociale no muri mugandazi ko mwisho muzoroka mwese muyinjiyemo ndababwira impamvu niki handi mo kuri gicaniro ne twakura netwagira amasengesho atagira igicaniro oye ndababajije mukristo yigeze kumbwira ngo Anita muzanye iby'amafaranga Anita ndavuga nti n'ukuri na amafaranga ya Komera Kristo ni muzima jewe ndiko ndavuga oye ndiko mvuga ibyanditswe bweranda nimba ari bigori hurunguruke nducane ku gicani none ko ari cyo kiriko kirasirikira mu buzima bw'umunsi kare ko bagenda muri mu bigori mu wibiharage mu wingano mu mararo y'inka muki none murashaka bigende gute actualiser la vie chrétienne nukuvuga je ndamubwira ni nta kibazo je aramubwira ni kuko muri Komera Kristo ni muzima stage ubundi ntiriba rite ahubwo nta kintu na kimwe dufise tutahawe ngo nuheza gukora ngo uvuga uti nakoze ibyo nategerezwa kugira ngo n'abandi mu muvukano ntibabure hari yo test yuko muri case sociale utigera uhabura ikintu na kimwe ubundi naho ubuha ngo uzozana 100 ngo uzozana 50 ngo uzozana 200 ngo uzunguka 10 ngo uzogerane na wewe fata uti mbisi 300 ku kwezi inzuza ndi 2,000 zonda ya 3 nzoza sere yuko meze mu kandi uzoreke gukora ikindi kintu na kimwe uje kurira muri Komera Kristo ni muzima ariko byumve kubera iki bene wanyu nabo barakeneye kukuri kurakora mugasiki kuvuna sinyungi gusaba siki wowe niwe mukawihemukire kandi twe namuvumo tugushirako uyaye kubera iki ni sorosoro ry'aba Kristo mutireri ikese sociale iva hehe amafaranga twamuhayemo ava hehe iyo mutanze igihe 10 nabwiye ko bijana 6 siko murazikunda kuzibona zigandome ndasubira ndazibandikire sinzi ko muri message ruzinahora rungika ko biba biriko mu bagwayi mu bafunzwe mu bari vulnerable siko siko aho dutanga amashimwe ugeneho tuzamurya irya action de grâce nukuvuga kuko muratanga natwe turatanga kubw'umuvukano buryo ibya 10 byanyu hari igenda ashaka kuvuga ati paruwasi cyangwa umupasteri cyangwa umukozi w'Imana burya hariho amafaranga dutanga mu buryo butandukanye nukuvuga kubera iki harabari hejuru yacu pana kuvuga ngo kuzumbya amavuta gico naco no kwirata wapi ahubwo nopfuka mu nkabwira Imana ngo mungire umuhesha w'umugisha je ntiwari ubwibona ikibino kubibwira abantu mugakoje imbere y'Imana kabisaba nicyo Dawudi yakora sibyo mugabo hariho bene Levi bakora mwema muri rusange hariho rero bene Levi bimikiwe ubudangagwa n'abasaserdoti n'abapasteri burya nabo turabaye cyacu nukuvuga ngo buri kwezi nk'ubu nanduje nk'icacumi nk'ubu nanduje nk'ibihumbi 100 hari 10 bice biduga kuri bene Aroni n'abalevi babisigiwe bajya baba amasakaramentu bagirana nimba mayi paruwasi ikindi gemindi paruwasi kuko Komera Kristo ni muzima sa amafaranga ajeje ubu nta mushara ngifise nkiri muri Omani natatanga kuko anje ruhande mugaje natanga muri Komera Kristo ni muzima yanje akaduga hejuru ajanye n'ayabandi kandi natanga 180 hariho nige natanga 300 na umukwambere ko natanga umushara wose ni kuvuga rero ahubwo nawo nkora ntabwo ndi umusarahi ni kuvuga rero amafaranga yanyu ari amafaranga ajya ku bitaro
kandi abakiriya amanda yibabwira hari yaja ku mpimba hariho ayaja muri iga action de grace ni ukuvuga rero niyo ajya kwa bene aroni avuga ati ku kwezi ntanze muri paruwasi kundi ntanze muri iyi kandi si uvuga katolika gusa nanone kuko n'umuvukano urimo n'abaprotesta amadini atandukanye amadini atandukanye gusa sinavuga ngo nkuye isi yose nibyo akunda kandi uko niko Imana yabwiye nicyo gituma mutegeza kubibyaza umusaruro sindi kwirata ndi kubabwira ibyanditswe byeranda ni kuvuga rero ikintu kiba ni igiki bya bintu ahantu batandatu agiye hariho ayasigara umva ko agenda 60% ibyo 60 kwijana muri byo 100 mwatanga dufata ukwezi kose rya sorosoro ryangize 100 ari 60 bijya kugenda hatandukanye hari 40 bisigara hari gihe rero usanga nk'ubu muri studio nta micro dufise nta kidufise ibi bintu ikintu cyari cyananiye kurongera rimwe n'icyari kugunda ari telefone mbwe ibintu bibaye ibiganiro mba mbifitiye uburenganzira ko yakoresha banafite uburenganzira mugabo rero aya mafaranga ari gataba yakoze hari ibice byayo nari mubwiza kubika muri caisse sociale rero n'amafaranga igihumbi cyangwa 5,000 cyangwa 2,000 mwose kwashatse avuga ati na muri caisse sociale ni ntega bizoza mu muryango babandi bakenye bamwe baza kugurana bamwe bashaka imitaye bamwe bashaka iki apana byunguka apana kuvuga ngo uzobisubizwa no kuko bashobora benshi baratwaye ntibagaruka mugari ho nabo yarishe kandi nta mwongo buri sati bidahitwa ubundi twaba turiko twigira beranda kandi ngo nta muvumo bariko barashaka bagume bimbeza ibiganiro ubwo hari igipapuro tugusaba ngo niwuzuze wapi kuko twebwe tuguhaye tuba dukoreye umugisha ndabizi ko namuhaye Imana yansubije yadusubije pe simbahenda nyemengira mbere ashobora kubagurira na kabiri ni ukuvuga rero ibintu bitangiza kwa muri hejuru y'isaba ntuzofata umuntu w'umukene cyangwa umuntu akwituye akeneye afise ikibazo ushoboye gukemura je ndiko nsaba Imana 1,30,000 nabwiye Imana ko ntazojya ngo nyame ngo sinzire imbere itamaye 1,30,000 mu byumve apana nibye apana nje gukora gute n'umurimo wayo n'indoto sinaheza kuzibarotorera nano kuma muri studio ikanega nanyoye n'amazi navuye hasi no muri dushe ntagiye sindazimara nanu iki kindi noja gukora nigiki rekaje natwe gusubira hanze gukora ndakiba ndega mano ujengiye koza abatushe y'abantu ngiye gusasa ibitanda by'abantu ngiye guteka ubu kubyukuri ubwoko bwawe noza muri Bibiliya ukanyigira kawe ukoresha wowe uri umushahara ngira Imana yari twegeye yaramaye ikimenyetso cyo kitawubura yarakimaye pe mu byumve rero ngo nuko bimeze no kuvuga rero muri aya mafaranga kumwe na za sorosoro zanya pana wavuze amarango nayo ku bitaro abaraye ku bitaro wavuze ngo nayo kumimba abaraye kumimba ntace dukorako mugabo icyacumi kije ahantu hatandatu hagasigara ibice 40% nga bya bice 40 biraza muri caisse sociale yacu bigafasha no nga mu byo dukeneye uko niko biri mu byumve mu bitange mu bizi kandi Imana ibahera umugisha mugabo ntizo bahera umugisha muvuga ngo urumva keje eka ntuzone niyende ngubwira Imana ngo turayega tuyarishiki je ko atagansigaje kubaka bisumba kubaka umutima wanje n'imitima y'abana b'Imana bayikeneye no kuvuga rero uwo mukristo naha rero uba ndabwira Imana ni none rero reka uwo mukristo agume yumviriza ibiganiro ntagurishe telefone hanyuma azoyasubiza buke bitamuvunye nabanza agenda kore navuga ati ku kwezi ndarose 5 ntibizorango bamuhaye ibihumbi bingana gute oya navuga ati ndose 2 wowe komeze mu mvukana ahubwo weregwe ugira umugisha gose ugira umugwiza gose ibi nicyo nyotewe ndipfuza ko mwoba abantu pana mutandukane na banke rambere mutandukane n'amashirahamwe uvuga uti mfise miliyoni 2 ziri kuri kore ntaco ziriko zirakora mbega ari undi mukristo yavuze ngo afise amamashini ntaco ariko arakora yo gushona ubu ngubu ngo bafise ingabirano zo gushona mushobora kundondera inbox muga mutari ingyake niburi mugakora akaba mutaye namwe mukagabura inyungu ubu ngubu nababwiye ni abantu mufise ingabire yo kwandikisha imashini muzi kwandika mufise amatelefone Android murashomereye ngwino mbereke ingene mwandika ibitabo musohora ibitabo murabo kugene naho muzohurira nabo jya bamajire ya limitere ni musezera ubukene mugabo rero musezera ubukene mufise umutima w'ikiwurukundo kwifatanya nabo bahimana bitwugurukire ciza mu buzima bwacu none nawe w'umwana uwo mukristo
ubu nanezerewe mu mutima. Ubundi buherutse ari ubundi yahize umuhigo ntibije kumubabaza ntawe uja kumenya. Avuga muri ya minsi 3 twasenga yugururiye iyi minsi, iyi minsi ingahe? Iminsi 65. Ari iminsi 3 twasenze yo mu kwezi kw'icumi. Haza umwana mbona atanze icicumi, aratanga 10,000 yaradetaye 2,000 carico 1,000 yari arayidetaye kajya gashishira. Harimwo kimwe kivuga ngo Imana imuronse ahaba kuko ababyeyi biwe arabona ko bananitse. Papa we abarezi arabana benshi kandi hafi bose bari muri universite nawe rero aramupangiye. Mupangiye muci wa Bujumbura, visinzi mbi Bujumbura, sibyo? Ntimama akomera Kristo ni muzima. Uwo mwana imbere yuko umwatura kumugisha uramubaza urashaka ni ngombwa naho ndakwatega umugisha ngo Imana iguhahuba. Imana ntikunda uburyarya. Naramuhamagaye ndamurande turaganira, ndamubaza ndamwereka aho mba ndambwira ko haba nta kibazo, kuja kuje nta kibazo, even na déplacement kuko yitwara uwundi nayo kugeza nta kibazo. Ubuzima bwo kuba umwana mu bandi mugabo ncasanga akorera amastage afise ari muri universite, ncasanga yorerwa no kuba hafi ishuri ugereranije na cyane ubuzima bw'amabisi no bugoye. Ndabwira okay, ico komera Kristo ni muzima izogufasha rero niki kugira ngo iramire umuvyeyi wawe kuko yakubyara umukristo ukaba uri muri komera Kristo ni muzima. Ko niko buzima. Kavuga uti imyaka 2 usigaje uri kwishuri, ico komera Kristo ni muzima izogufasha niki? Iyo mutanga 2,000 byanyu, iyo mutanga amahera 100 yanyu, ntimuzokokwe n'isoni no gutanga ari ni miliyoni 100, cyo muzoba mwubatse kirahari kandi muzokibyaza umusaruro ngiri kuri iyi si namwe mukiri kuri iyi si kibazanira amagara meza. Ni kuvuga mbizi neza ko umwana w'ubishobora kuba byaramutangaje. Ibyo bintu mwamaze kwizanisha ngo kutanga indaro, urumva ngo abana bubo ngo upfume utungira hakurya ngo ikingi, eka murekagirishwa. Burayimu ngo arabagaburiye atazi ko agaburiye abamarayika. Nuko rero ndabashimiye mumve lokese social charity kubu yirimo nta ruhombo. Ntabwo ari ngombwa ngo yibemo ngo ucuvuga ngo kanje gusoma, nta wundi yadushingiye nayo none y'ingurube yagutse nge nazo zagarutse zikamusova mu wundi buzima. Amana yakuye muri kese social kigiye twabangaye twabibe 50,000 gutyo. Ni mukure ubutunzi bwanyu mubike ahatagera imiswa. Aho ni Imana ivuga ngo iyo Mana niyo Mana yacu imyaka yose kandi yiteguriye kuturongora gushika gupfa, kandi ngo izoturongora neza, sibyo? Izoturongora neza. Ubundi Zaburi ya 50 iravuga ngo Imana umukama yaravumereye irengukisha isi kuva mu buseruko bw'izuba gushika mu burengero. Kuva Siyoni Imana yatamazuranye ubutore buhebuje. Imana yaciraje kandi ntigomicereje. Uwo murongo murabumva wa 3 Zaburi ya 50. Turi bato twavuga ngo on ne peut pas vivre comme si Dieu se taisait. Ntidushaka kubaho nk'uko Imana iracereje. Imana iri kuva mu gacerere. Umuntu wese akora iby'ubutungane, umuntu wese akora iby'ineza, Imana izomuhezagira. Umuntu wese akora iby'amahoro, Imana izomuha umugisha. Imana iri kuva mu gacerere. Nimushiramo ubutunzi bwanyu uko mushiramo ibisabisho. Mugenza waragukeneye. Tushobora kurenga uburyo bw'Imana uriko usa miliyoni 30, ufise 100,000, ufise 500, ufise umuriyoni yari ukeneye 300,000. Wewe urabona ko amafaranga uyabitse kuri konti uravuga uti amafaranga. Uravuga uti amafaranga reka nze ndayigiranye. Hari uwundi akubititse. Yeri kuba ariko arashima Imana mu mashimwe naho Imana ngo irarekura imigisha. Ndamwibaza nk'umu Kristo ntunashimire mama akomera Kristo ni muzima. Ariko imihezagire nayo yakiriye, ariko cyane ku buryo bw'umwihariko Imana yumva ibyagiye mu ijuru. Mu Kristo wese use n'amahera 100 watanze muri umuvugano wa studio Kristo akomera Kristo ni muzima, wagaragaje agaciro k'uyu muvugano. Kandi ko wagaragaje agaciro k'uyu muvukano, ubyumve neza ko Imana itazoreka ngo ugenda akabwirira. Kandi ko wagaragaje agaciro k'uyu muvukano, ubyumve neza ko Imana itazokureka
ngo upfe uguha agashinyaguro. Kandi ko wagaragaje agaciro k'uyu muvukano ubyumve neza ko uzobibyaza umusaruro, umwuzukuru n'umwuzukuruza bawe bose bakabironkako. Aha ni Imana ngo imbere yayo hari umuriro utema utongora, ngo kandi ikikijwe n'umuyaga w'igihuhusi. Uwo muyaga w'igihuhusi mubwibuke, mu bugaragwa niwo wazanye amafi bararya. Uwo muyaga w'igihuhusi mubyibuke niwo wujuje ba Petero umutima mweranda. Uwo muyaga w'igihuhusi mubyibuke niwo wajemwo Imana Eliya ari musi y'igiti c'umurotemu. Uyu muyaga w'igihuhusi mubyibuke niwo watumye ba Datani na ba Kora bavuga ngo birekere ngo genda bo ngo bivuganiye n'Imana. Ihamagara ijuru iyo riri hejuru ngo igahamagara n'isi kandi ikabwira ngo gira icire urubanza igihugu cayo. None rero turasabye Imana mushobora byose iduhe umugisha ishingiye ku byo dukorana umutima w'ugweze, ishingiye ku butonganuke bw'umutima n'ubw'umubiri. Niko Zaburi ya 18 Dawudi yabivuzemo, yaravuze ngo Imana yampaye umugisha ishingiye ku butonganuke bw'umutima n'ubw'ibiganza byanje. Umviriza akabirya, mumvirize akamaro k'umuvukano ro Kristo. Umurongo wa 5 muri Zaburi ya 50 aravuga ngo nyegeraniriza abakunzi banje, abo twagiraniye isezerano igihe bashikanira imbago, ngo ijuru rizomenyesha ubutungane bwayo, kuko Imana ariyo umucamanza. Umviriza igihugu canje ngira mvuge. Imana ntigutonganya kubera imbago, igutonganya kubera utagize urukundo, utayobowe n'ubutungane. Reka kuryajyanya Imana kimwe muri 10, nico kizotungira ubumwe kigatuma ubundi ica 10 n'ingazi Imana imanukirako. Ica 10 n'ingazi Imana imanukiriza ku bubasha bwayo. Ica 10 kirekurira abamarayika amashikano igicaniro, bihamagara abamarayika gukora ibyo bategereza gukora, kandi nta mpembo badusaba, kandi biba biri ngombwa ko badutabara, ko badukingira, ko badugwanirira. Ntukanezerwe n'umubabaro wa mugenzi wawe, ntukanezerwe n'agahinda ka mugenzi wawe, nezerwa n'umunezero wiwe. Iyo wimye mugenzi wawe ico akeneye kandi musangiye muvukana, uba uri ikirabwenge. Kuko Bibiliya iravuga ngo ikiburabwenge cibwira mu mutima wacu kiti nta Mana iriho. Usa n'uwihumanije. Ngo Imana aho yicaye mu ijuru yarunamye yitegereza bene Adamu kugira ngo irabe ko harimwo n'umwe yobaza ubwenge, yobarondera Imana. Iyo ni Zaburi ya 53 umurongo wa 3. Ushaka kuraba ko hari n'umwe azi ubwenge, hari n'umwe yobaza Imana, genda mwerekwe mu byo mukora. Ntimuzosubire kwidoga ngo ibyo dushira uko tuba turakumigisha imigisha gituma ibabako, nuko n'ubutunzi bwanyu butaba buriko bukoreshwa mu buryarya. Niyo mpamvu narababwiye ici 10 kiritanga kandi kiravuga kandi kirivugira kandi kirihagararira. Emwe ntimuzohirahire ngo mwitiranye n'Imana, kirihagararira. Hagiye muhanimbira ko ari naco gituma benshi batinya kucigisha, ngo kirihagararira. Ubundi ica 10 nticabwirizwa kwigishirizwa uwundi muntu. Ngo bose barataye inzira, bose hamwe barahumanye, nta n'umwe akora iciza habe n'umwe. Ngo mbega baba batagira ubwenge abo bose bakora icaha, bakarya igihugu canje nk'uko barya umukate, kandi ntibigere batabaza Imana. Abantu ngo bazogira umuvumo, ubugira ubwoba no kujugumira atake bajugumije. Ngo kumva Imana izosanzaza amagufa y'abagusugereje, kandi uzobatetereza kuko Imana yabataye. Iki ni igihe c'uko Imana ihagurutsa abayizanira intore zayo ku musozi wa Siyoni. Ngo ninde azobazana? Imana ngo izobahagurutsa kandi bazonezerwa, izogarukana abari bagizwe imbohe mu gihugu ciwe. Mwe mwari mwaragizwe imbohe, ntimwagira umugisha, ntimwagira umunezero, ntimwagira umugwiza, ntimwagira amahoro, ntimwagira ibyiza, ntimwagira ibyishimo. Ngwino, Imana iri kudutabara, Imana iri kuturengutsa,
Imana iri kutunezereza. Ngwino dufatane ukuboko kw'ukuryo, turindana akabi n'akabibi, twihuze na Yezu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi, duteturwe mu makuba y'ubwoko bwose, kandi biduhabwe ibyacu byari byarazimiye, ibyacu byari byariwe n'inzige, twererwe mu byo dukora byose, turonke iki twubahura tubwire Imana ikiri ku mutima, turindwe ibyonyi by'ubwoko bwose, dusubize hamwe na bene wacu tutari turatandukanye, kandi twuguruze ikirere ciza ku buzima bwacu, ahari nabi haba ineza, ahari amahane haba amahoro, ahari ubumuga haba ubuzima bwiza. Mwarahezagiwe. Ngaka akamaro ko kwifatanya n'abubaha Imana, bitwugurura ikirere ciza, bikaduhuza n'imigisha, bikadutandukanya n'ibivumo. Hari ico ukuyemwo? Nondekure nanje sinzokurekura. Imana iduhe umugisha. Turagukengurukiye nyaguhora ku ngoma, turagukengurukiye rutare rw'ubuzima bwacu. Ongera twubake ubwoko bwawe, ongera udusanasana abana bawe, ongera uduteturure abana bawe, ongera uturinde kubabara, ongera udutwenze, ongera uduhe umugisha, ongera uduhe umugwiza, ongera uduhe ibyo twagusabwe, kandi uburinzi bwawe buhorane natwe. Turemeye ko tutazongera kukuryarya, tuzama twifatanya n'abawe. Wavuze ngo nimumpamagarire, ngo nimunyegeranirize abo bose batandyarya, abo bashikanira amashikanwa avuye ku mutima ushima. Imisha yacu nuyigaro kandi uyiganzire, uturinde gusoberwa no kumaramara, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, uduhe umugisha n'umugwiza, utwongere kuramba no kuranirwa. Twarahezagiwe mu izina rya Yezu Kristo. Amen.